Hello, welcome again. Isawa mwese aho muri hose reka tubandanye tubashimira cyane. Unundi musi mwiza cyane dusubire guhura namwe bakunzi ba Buja Hit TV. Ni mu mateleviziyo akomeye cyane ku isi. Je navuga ko akomeye ku isi kuko muyikurikirana muri benshi cyane ku isi. Ndazi nivyo murabishingira nta Aiza class kuri MIC ariko behind the camera Scott professional umurasta wanje nemera sana ariko abyifata neza cyane uno munsi muri Buja Hit twagiriwe iteka je novuga ko ari iteka ridasanzwe twagendewe n'umutumire witeka cyane uraza kumenya byinshi kuri we uyo ninde welcome Elvis Iradukunda ndabaramukije Yambo cyane umeze neza Daho ni sawa Je ni sawa ndabona nawe umeze neza wabyibushe nabonye na Scott yabyibushe na Muheruka ke Uyu ni Elvis Iradukunda kubatabazi kumbure mwidondore mu majambo atatu mu majambo atatu Elvis n'umunyarumonge numumenyesha makuru yatanguye kuri Salama numwana w'umuhererezi arakora Salama ibiganiro bitandukanye ibiganiro by'inkino arakora makuru iganiro cyitwa Tellers arakora ikiganiro cy'umuziki ikore mu gahogo arabandanya kuri Radio Buja FM arakora ibiganiro bitandukanye kuno munsi n'umunyabigega mwishira mu gihe amenyesha makuru b'inkino mu Burundi ngira mu majambo atatu no havangarukirizaho ego Elvis urumenyesha makuru ariko kandi hari utuntu twishi cyane abantu bifuza kumenya ariko akabazo kanje kambere kubera ko menyesha makuru benshi mudakunda kuboneka ku mateleviziyo kubera iki mufise visibility nini cyane ku matwi ariko ku maso mudakunda kuyereka visibility zanyu kubera iki nkaje narayibaye mu mistari mike urazi ko nakoze kuri televiziyo imyaka igera kuri 5 nibaze ko narayibayemwe mu gihe gikwiye n'ubu uyu muntu rimwe anosakanya aracayo akagira icashikirije nibaze ko atakibazo ego Elvis arubatse afise umuryango n'umusore cyari umusore cyangwa afise akabebe juste by'abajene byarashitse ni gute Elvis aracyari umusore ego ntarubaka turindire kurya umuceri ryari Elvis cyangwa kunywa agafanta ryari ku rubanza rwa icyo mbona hacasigaye igisabisho cawe we Isaac na Scott niyo mwasenga kumbura igisabisho cyanye nicyo gisigaye yego ibindi byo biri auto ibindi byo turabandanya tubisengera kandi turizeye ko n'Imana izobishiramwo umuco bikagenda neza cyane gose uno musi rero turi kumwe n'umuyobozi nkuko yababwiye ni Elvis Iradukunda ariko kandi kugira abe umuyobozi arafise henshi yaciye ndagusaba ubwire subscribe like na share kandi ushire commentaire yawe ngaho kugira utubwira ati kiri gano kicumva gute ndafise utuntu twinshi cyane za kumbaza Elvis kuko urumva aracyari umusore hama n'umuyobozi n'umesha makuru numushakashatsi mu vy'umupira w'amaguru benshi muramuzi mu biganiro vya sport kenshi urumva arafise histoire ndende cyane muri ibi bintu asaza koramo nibyo shaka rero tumenye birashoboka yuko uri umujene ushaka kumenya byinshi kuvyerekeye ubuzima bwawe uri nk'umujene nanye ndacyari umusore Elvis urumva nawe aracyari umusore ariko ageze kure tutarashika kumwe rero turashobora kugira cyo ashaka icyo dufashije Elvis watangiye wamenye ryari ko ufise impano yo kumenyesha makuru duhere ngaho ego urakoze cyane je nkiri umwana mutoyi nkiri mu Rumonge hano bita ku Mugomere imisi yose nama numviza amaradiyo nkumva naje ko mfise yo shaka nkafata meme journal nkayisoma nkakujya basoma amakuru mu radio nkifuza ati Imana nzoshika kugo rugero ryari nkiri umwana muto nkumviza aba taxis tunga bose nkumva yuko menga ni ikintu kiri ku mutima naje nifuza gushikako Imana irabikora ndaza ibujumbura ndiga kaminuza mejije umwaka wa mbere wa kaminuza bavuga bati reka dufate abaronse distinction baje gutangura kwiga ibijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru bagira stage ndabikora ndabitangura kuri Radio Salama urabizi nawe niho wari uri Radio Salama ndatangura rimwe kabiri gatatu ya ndoto yanje biragiye mu mugabo imbere yaho nama ndabisaba Imana burya iyo ufise indoto ntugatinye kubisaba Imana je ndibuka umunsi umwe naragiye ahantu sinzi ko ahantu hazita muri foyer de charité ndagenda muri chapelle Samana fashe jewe
nzobe umenyesha makuru na cyane w'inkino nabaye umenyesha makuru naho nzobe umukinyi ko je narakina umupira narakina mu makade mu Rumonge za Diable Rouge muri 3e division narakina ivyo ndabisaba Imana ico gihe ndibuka hariyo televiziyo Heritage yari kiraza ndabona hajya kuri televiziyo bandika ko email yabo ntazi uyo muntu wari ndamwandika ngo ati je ndifuza ko umesha makuru nkabikora nk'umu benevole mugabo ico gihe ntivyakunze ko mbandanye hariya mugabo urumva yuko Imana yacica iyindi nzira ndacamwo Salama ngiyo mbandayishitsemo hari ubikira umwe niwe yigeze ko bivugana neza uvuga ati le Seigneur m'a fait rêver ce qu'il veut me donner umva ya ndoto yanje havuje mumbwira abavyeyi bakikubona ukiri muto warakunda cyane gusoma utuntu tw'amajournal n'ibiki byarashuka afata nk'aga telefone ukagira nk'umwe kubaza abantu kuko nanjye ndazizi ivyo narabiciyemwo shaka kumenya rero uratangiye amashure urize ku ishuri wavyifatamo gute shaka kumenya inyifato wifata ku ishuri bivanye n'indoto wari ufise bivanye n'indoto nari mfise ubwa mbere nkiri muto muhira je abandi bose baja kuryama je nkasigara muri salo ndiko ndumviriza amakuru nyine none musi yongiye muhira mama aravuga ati kumbe bya bintu byawe byahavuye bivamo ikintu gikomeye je ndibuka igikombe ca 2006 nari muhira numviriza cha cisi yose ni muhira numviriza nacumviriza ku radio ico gihe hari gibitakonza ko umuntu agenda kuraba aho yifuza kurabira mugabo no kubwira yuko ibyabaye muri igikombe ca 2006 nabyumviza ku radio isanganya ico gihe nkaza ndagira note y'ibyo numviriza mu radio imbere yanje y'iradio naje ngahanza ndumviriza note kijya gihe biba byose nza ndanota aha machine ntaraba mugabo ntaraba nkabimviza ku radio narabinota byose ico ni cyambere hanyuma ica kabiri tugiye ku ishuri hari umwana twari tubana yitwarma wewe iwawe wari wafise parabolique yaravye nka Ligue des Champions tugiye kwishuri agenda aranyiganira ingene byagenze agenda aranyigana nkumva nyene mfise yamvi nyene ugomba kubishikako buhoro birabandanya no kwishuri bihava bibandanya uko nyene aho umuntu ari hose je ndibuka n'abana bagomba kumenya amakuru barambaza ati ibi bimeze gute usanga ndababwiye amakuru ya menshi kana yabibonye ariko uraryashaka mfise byo kurondeza hirya no hino ugasanga ndababwiye byinshi neza cyane Elvis radukunda urahejeje amashuri ngaho urize akantu ngaho rero uratangiye kubera iki wahisemo gukurikirana inkino utakurikiranye umuziki kubera utakurikiranye ibindi bintu ariko ujya gukurikirana inkino nakubwiye yuko inkino nizo zatumye cyane nkunda n'umwuga wo kumenyesha amakuru nakubwiye histoire ya bataxi tunga bose tubumviriza uko bukeye uko bwije rero izi nkino narumva ndyohewe cyane ndiko nubiriza inkino narumva ndyohewe ndi mwindi monda kugireho nko ku minsi ya gatanu igeze narumva mu mubiri ndyohewe ntazi ubwo munezero yuri kirava ko nari nzi yuko ndaza kumviriza taxi tunga bose nacamba oblige yo kumviriza n'ibindi biganiro byose byaba imbere ya saa yine ndibuka byose ari ibindi biganiro sinategeza kubyumviriza ko narumva ndyohewe cyane kwera iki inkino zari muri jewe gutyo inkino ngizo ndazinjiyemwo radio Salama ndahashitse natanguye ndi muri journal rero ndayijamwe mugabo muri journal yiwanje mu Kirundi nta munsi numwe nigera nibagira gushirama actualité sportive rero niho wariho présentateur legal wa radio Salama ngira mwibuka honorable yabaye no ombudsman Mohamed Rukara yavuga ati uyo petit yazi ko yivugiye isahe uyo petit mpatiye kipindi cha mchezo mbandagitangwe kuri radio Salama nta giganiro cyariho nibuka nakigira dimanche isaha imwe aho rero cyanuma menga ndashitse kuri ndirugero rutebwoba navuye muri yamakuru yanje ndayabandanya mugabo na cha kiganiro cha sport ndagikora neza cyane vraiment ku misi y'Imana abantu barabikunda n'ubu hari nabakivyibuka mu nyuma ndongereza amasaha turava ku radio ravuga ati ahubwo rero uyo mutware no kuri televiziyo ca ntanguza ikindi cyitwa Salama Sports twatumiye abantu batari bake abashikiranganji abari baronga amashira mutandukanye hirya no hino nibaze yuko ntihenze ico kiganiro ca Salama Sports ahi Burundi nico kiganiro ca mbere cabaye kuri kano gataka ki Burundi aho cyashobora kuba live umuntu agatelefona ari kuri televiziyo akabazo bari muri studio mukavugana mukagira interaction sinibaze ko mu Burundi byari bwabeho umva ni opportunity dasanzwe umuntu yaharonkeye je nibuka nje gukora ikiganiro rimwe na rimwe hari byabandi fere kuri televiziyo naca niruka muhira kugira ndakirabe ndi stab ntekanye
ni umunezero udasanzwe harimo utuntu twinshi umuntu agenda aribuka umuntu yagiye arahura natwo antuka n'ibintu bimeze neza nta kintu umuntu yogaye umuntu yagiye arahura nabyo. Okay, neza cyane. Uyu ni Elvis rero ubwo n'ubuzima aciyemwo. Elvis uno munsi aho ugeze rero ugeze kuri stage nziza cyane ku buryo uheruka waraherekeje intama mu rugamba mu gihugu ca Misiri hariya mu gihugu ca Egiputa. Ino step wowe uvuga ku iki byagenze gute iyi connaissance mpaka uronka akaryo ko gushika muri Misiri byagenze gute Elvis? Ni bya bintu nakubwira hakiri kare yuko Imana iraguha icyo ugomba gushikako. Iyo ufise icyifuzo icyo cyifuzo kikaba kiri positive nta kibuza yuko ushobora gushikako mu gihe kandi ukirondeye mu buryo bumeze neza. Nk'umuntu akunda inkino kuja kuraba igikombe ca Afrika nibaze ko ari umunezero udasanzwe. Ivyo rero Imana yarabimfashijemwo mugabo rero ntibizi uko biravana n'ibikorwa umaze gukora kandi biravana n'ingene wagendura bikora ko ni igikorwa ujamwo atari uko ugishoboye wenyene ariko waronse soutien abantu wagira ronka hirya no hino. No kuvuga yuko iyo ndoto yari muri jewe Imana yaramfasha ndayijamwo nta kintu rero kiryoshe nkuko wari ubona abakinyi kuri za televiziyo muga karonka ukazi ukabona gutya abakinyi batandukanye wagira abona hirya no mu televiziyo ukaronka akaryo guhurana n'abasesanguzi bakomeye ku mateleviziyo akomeye uravuga ati indoto yanje iri kirashika. Rero nkuko wari uyimbajije kugira umuntu aje hari ubwa mbere cyaciyumviro kiri ku mutima hanyuma ibikorwa bica birakurikira hanyuma n'abandi baca bashigikira ibikorwa bimeze neza. Elvis radukunda ngo yarashitse muri Misiri akantu kambere waravye karagutangaza nyine uracika nyene cyari ikintu cyambere waravye wabonye kiragutangaza cyane. Ubwa mbere icanangajije kera naho nibaza ati abarabu n'abantu batakirana neza ariko je nabonye abanyamisiri abana beza ariko ikindi naco cangoye ni kubijanye n'ibifunguka. Umva wavuye n'umenyereye ubugari umenyereye niki ugashika hariya wategereza kugira ikibazo mugabo navyo nyine umuntu arabimenyera arafungura biragenda neza. Dimwe narabonye ibintu bimeze neza ubindi muntu arunguka ibitari bike nk'uwahora wumva nka mer Mediterane turaronka okazi yo kwibona Alexandrie ni gisagara kininiya kirimo abantu bagera nk miliyoni zigera kuri 5 bafise bibliothèque ikomeye cyane Alexandrie. Prima yaho irashobora kuba isa n'ihani Bujumbura mugabo Alexandrie cyo novuga cyatugoye nico kintu c'ibifungurwa wazi waramenyereye kugira ifunguro by'iwacu kintu cyasanga kitugora mugabo ibindi byari sawa abantu babo bari babayeho neza abarundi baje bava hirya no hino bari bimeze mbere twarahakinye n'urukizo rumeze neza tugarutse Cairo ho byari bimeze neza ko ariyo n'abarundi batari bake umuntu yahavuye yibutsa bya bifungurwa vyino novuga yuko ni igihugu kimeze neza gifise amabarabara ameze neza gifise iterambere rimeze neza ariko urwego rumeze neza n'amastade ameze neza ivyo ni kimwe umuntu yabonye umuntu atokwibagira na gatoya. Uwo rero nk'umuntu akurikirana inkino dushaka tubwire ni igiki wabonye ni igiki cabuze kugira intamba mu rugamba zishike kure ni turi mu nkino ijana kujana ariko kubera yuko wariyo wari nk'ijisho ry'abarundi hariya shaka kutubwire rero no munsi ubwire ubwa mbere uguruke kuri exclusive interview ya Bujahi TV utubwire ni ingorane nyabaki yabaye kugira umugwi intamba mu rugamba zishike kure cyangwa zishike aho zashaka gushika. Je nibaze yuko ubwa mbere intamba mu rugamba bari bateye intambwe idasanzwe gushika mu gikombe ca Afrika kuja mu bihugu 24 mu gihe tuzi yuko muri CAF hari mu bihugu bigera nko ku 54 iyo ni intambwe nziza mugabo nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi ariko kandi rimwe na rimwe amakosa tugena turahura nayo aradufasha gutegura kazoza. Je nibaze yuko kimwe kubwiwa muri rusange mu byo twabuze ni experience kuko uravye ariko Elvis uravye hari abakinyi bakinira hanze mu intamba benshi ico no kubwira experience biratandukanye no kuba ufise inkino nyinshi mu maguru. Experience biratandukanye no kuba ufise amahiganwa atandukanye wagiye uracamwo hariho experience muri ico kintu giyemwo na experience rero twari dufise muri ibijanye n'igikombe ca Afrika yaba ku bakinyi yaba mbere no kuri staff. Ikindi kikubwiye kubera iki kan ni igikombe gikinwa mu misi yegeranye ni inkino zegeranye rero hari ubundi bumenyi utegereza kuba ufise kugira ngo utegereze kwipanga neza muri iyo misi. Rero ico mbona gikuru twabuze niyo experience ugiye kuraba nk'ingene twagiye turatsindwa uravye urukino rwa mbere twatsinzwe ku munota wa 76
urukino rwa kabiri dutsindwa kuri uyo munota nyine 76 no kuvuga ko haragera igihe ukabona akantu ko concentration usanga yatakaye cyangwa usanga habaye nko kwijajara kuko ugiye kuraba nko ku rukino rwa kabiri uravye urukino rwa mbere ngene bari barukinye neza n'igihugu ca Nigeria mbere n'abakinyi bo nyene baravyivugiye harabaye kuno ugatsina tugiye gukina na Barea mu rwa Madagascar twakinye na Nigeria badusinze kimwe ku busa kandi naho nyene vyagoranye ti Madagascar baza kurushobora iki tuza kwashobora kubyifatamo neza ariko urabonye ko vyagoranye no kuvuga ko ivyo bija muri kwa kubura iki kwa kubura uburambe muri cyo gikombe cy'isi yose raba kuri musa gikombe cy'isi yose gigeze wari wizeye yuko Nigeria canke bande baza ko bashika aho bageze kuri no munsi haco bita experience uzura duga tu montes en puissance buhoro buhoro mugare iyo experience tayifise ari gutakara hakiri kare hari mikini naco je nibaze yuko kandi gikomeye twe tubuze naba bantu baca umugani bamwe muri staff baza kuba batanga message zikomeye ndagwe nka karorero nka Nigeria muri staff yabo si coach bonyene gusa mugabo wasanga bagiye abantu bakokano bakaza muri vestiaire bagatanga ubutumwa bakavuga bati iki gihe muri ko murabamo muri twe muri gihe nare twayibayemo muri kuno byari imeze mugeze iyi match yari tunani ico gihe twabikoze kuno ni kuvuga hari abantu baje guca umugani ndabona kuri Cameroon Samuel Tofisi ni yaraza akavuga ati bakinyi bimeze kunuko agatanga message ivuye ku muntu yabaye mu bihemwe n'ivyo ndagwe nka kandi karuri bukugiye intama mu rugamba batsinze basezereye Gabon ngaha byaduhaye qualification sinkekeranye yuko aba bakinyi nk'aba Juma Mos abakinyi nk'aba Valerina hayo uribuka ko bari haje sinkekeranye yuko message yabo batanze itaburi cyo yafashije ku ntama mu rugamba ngira warabibonye honyine babonye bicaye honyine ni kindi kintu birafise kubandi bakinyi birafise yindi esprit bibarebamwo hari self confidence iza kubiza kindi nibaze yuko mu misiri imbere nukwiga ututuntu twose tukatukosora tukamenya ndo prepara tukamenya tuti phase ya preparation yihiganwe ni tuza kubitwitegura gute kuko biragoye uravye ingene Uburundi bwari bwateguye inkino zabo za kivandimwe mbere shaka guhera kuri Mali ukaja kuri Gabon ukaja kuri Algeria ukaja kuri Tunisia hose bari bakinye inkino zimeze neza no kuvuga ko harakantu kagiye gutakara ku munota wa nyuma mugabo nta woreka gushima intambwe bateye nta woreka gushinga intambwe ubuyobozi bw'ishamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi n'abandi bahiga no hino bagiye baraterera kubera ko gerge gambere nabivuze nta vuka rimwe ngo uzuri ngo by'umugabo twige kwigira kudukosa tuza turakora kugira ngo bidufashe gukomeza imbere Uri Elvis radukunda rero twari ku munsi yatubwiye hanyuma ikindi nacengira no kongerako nivyo turavuga ngo mumenyereza hari utuntu tumwe tutwa twaragenze neza nivyo ya limite technique zishobora kuba zarahabaye mugabo twige nimba tugomba gushika ku rugero rumeze neza n'uyu mumenyereza tumufashe aje kwiga yige nubwo atokwiga ku mashuri amwe nayo bamenyereza abandi twahuriye mu gikombe cya Afrika mugabo aronka ino occasion yo kuja kungura ubumenyi kuko umuntu aguma hahandi nyene biraza kuba bigora kumusaba byinshi mu gihe nawe utaco bamufashije kugira ngo yungure ubumenyi nayo niyo staff yacu bayifashe turabiko yo kungura ubumenyi ejo canke ngeyejo nta kibuzo Burundi bwagaruka ntibizogenda uvuze bayifashe indayifashe nukuvuga babijejwe bose ndavuga shama ry'urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi ndavuga ubushikiranganje nukuvuga leta muri rusangi staff canke umumenyereza aronka ino occasion yo kuja kungura ubumenyi kugira ngo nimba rutwo dukosa twarabaye canke utwo tulimite au niveau technique twarabaye ejo canke ngeje nzusuye kutubona neza cyane Elvis radukunda nkuko mwavyumvise n'umushakashatsi n'umucukumbuzi mu by'umupira w'amaguru urumva ko yabitomoye neza cyane Elvis reka tugishimire cyane ndabona ko n'umwanya utubanye muto yandazi ko ufise byinshi ushaka gushikiriza ariko mu gusozera je mbaze utubazo tubiri ndakunda kubaza utubazo turi andeo hivyo ko muri murabakora utubazo twa TikTok kubera udakunda kwambara chaneti ga Elvis nuko atavyize nyingeze nkunda na gatoyi ndakunda isaha n'ibindi bisanzwe mugabo kubera ko yambara isaha kugira umuntu ari amasaha kandi biranabereye umuntu yambaye impuzu imeze gute to kwambara Elvis impuzu imeze gute impuzu sinzi ko yuka maderave Elvis indome Elvis indome zingahe fast shakari nka Titan haruwe watiri sinibaza sinzi ko nabitoye nje ku iwawe muri frigo nigikishikira ivyamwa ego urakunda cyane cyane kenshi ndakunda gusanga kenshi abantu bakunda kwambara isaha mu kubamfu wakwambaye mu kujyo kubera birangyohera nibyo numva binyohera cyane
ego Elvis Iradukunda uragiye muri toilette sanze amazi yakamye pap yakamye just winjiye muri kandi uri umushitsi winjiye muri ati ari muri toilette uruguru amazi sanze yakamye kuri uwo mwanya ucu vyifata mu gute kuri uwo mwanya cyane ihangana gute cyane ihangana nkaja kurondera indi solution mu buzima wa murondera plan A C uchirondera plan B ego ariko deja amazi yakamye kandi wahejeje ivyagutwayeyo bisaba yuko sohoka mbere usuzuma nuko exka mazi ariyo usanze atariyo niho sawa wavyibagiye sinibaza ko no vyibagira Elvis Iradukunda wifuza kuzozana umugore ryari umwaka ati shaka umwaka kanaka tutazondenga je nakubwiye mu ntango nti igisabisho cawe Isaac na Scott nico kibuze tubwire quartier utobamwo Elvis quartier utobamwo mu gisagara ca Bujumbura nta nimwe zose nozibamwo nivyo cyane Kinogo nurahazi sindahazi cyane mugabo ndazi kwiadapta ko hantu mbangiye Elvis aheruka kurira bisi ryari nuno musi oya no musi sinayuriye mugabo ejo narayuriye yego bisi kuva ibujumbura n'igitega igeze kurangana kuri no musi sinibuka neza igiciro mugabo uko biri kose ngira niho turi ya 5000 gutyo ndibaza Elvis Iradukunda movie akunda kuraba cyane muhiraniye ubu singira bacana amafilme mugabo yo nugure televiziyo hanini mba ngomba kuraba info sportive ariko iyo ndavye film ndakunda filme za kera nkuriyeyo nka 24 chrono ndayiraba kandi nkumva ko ndyohewe Real Madrid FC Barcelona bariko baraharira abafana ati Real barakaze cyane kuruta Madrid ni baratesa kuri wewe ati Elvis yatubwiza ukuri uhanurike uguma ndakubwire kubiri ku mutima wanje je nkunda Real Madrid akunda Real Madrid Elvis Iradukunda baraguhaye akanya ati Jonathan umusatirizi cyangwa umunyegori w'intamba mu rugamba ati muhanure ibintu bitatu muhanurike n'ubwira ni hagarare neza mu igori na cyane cyane yirinde des sorties utaravye neza nimba uhagaze neza hanyuma no kuorganiza defense yiwe byo muhano neza cyane voilà Elvis Iradukunda ni twari kumwe umunsi utubazo twishino mubaza kandi dutomoye ikintu wifuza cyane kuzogira mu buzima bwawe ariko utarakigira ni gikiga Elvis ni byinshi ndifuza cyane gushika kure gusumba aho ndi kuri no munsi mu bijanye n'uno mwuga wanje kumenyesha makuru gutera indi ntambwe kubifashamo n'abandi benshi kugira ngo babandanye batera imbere muri no mwuga iki nico kintu cyambere ndifuza no kuzoraba n'igikombe cy'isi yose kuko urumesha makuru y'inkino nivyo naronsa amahirwe kuraba igikombe cy'Afrika mugabo ndifuza un jour Imana ifashije kuzoraba n'igikombe cy'isi yose ni giki ukunda sana ku mubiri wawe biravye umubiri wawe kuva hasi gushika hejuru ati kuri top frame akantu kumbira akantu bakunda kugira abantu benshi ku mubiri wawe ati umubiri wawe ni nk'abana bawe ubakunda bose umubiri wanje ndabakunda bose yego ariko ari kimwe ukunda kuruta ibindi nta niho bakunda bingana nta kimwe nuba nkunda gisumba ibindi mugabo byose ndabikunda byose yego kubera kwishira mu dopasi muri telefone yawe ni byiza kuko telefone yawe irashobora gutakara ukaca usanga n'umwana arayifasha ayikoresheje mu buryo butameze neza ni byiza pour la protection ya wewe n'ivy'iwawe byose Elvis ashavuye abameze gute arihangana hanyuma agahora hanyuma akarondera solution umuntu ashaka kuryohera yo gukorera iki nuko yontwenza hanyuma akambwira n'ibintu bijyanye n'inkino kanera inkuru kama n'imiziki iryoshe indirimbo zimeze neza ndazikunda cyane tubwira ari ivyo bibiri bahungu ukunda sana mu Burundi muri Buja Flavor jewe sinzi yuko aruko nakuze ndabumva mugabo kububu Fiza ararimba neza Sadbera ararimba neza Bishara ararimba neza wabarengeje wabarengeje uyo ni Elvis Iradukunda isaha yawe ni marki iyi marke merka kwigura vuba marke ya Vingora wisiga perfume yitwa gute si cyane sindabikunda amavuta yitwa gute ari yose yego nta kibazo amaguto yise neza cyane warayisi je narigeze kwa nisiga n'amakambiri tukira abana batoyi kambiro yazi amavuta bateka nta kibazo nta ngorane gute nta ngorane
Elvis reka ndagushimire cyane hama undi munsi nizereze ko twagutera akamuzo twita je ndakenguruse cyane ku mwanya mwampaye twahirukana kera mwakoze Scott yakoze eka Buja mwese ndabakengurukiye gose yego urero umesha makuru wa Buja FM yari muri Buja Hit TV urumve ko ari ibintu by'amateka cyane twakoranye neza cyane murakoze cyane imani bahezagire bahe gutera imbere mubandaye mutera imbere cyane gusumba ko mu byibaza urakoze cyane nari kumwe na Elvis iradukunda mwe mumisha makuru wumvise utuntu twinshi cyane kwa Elvis twinshi n'utubazo twinshi yatwishe uko bikenewe yatwishe nk'umumisha makuru ariko kandi nk'umurongozi nk'umwe mu barongozi barongoye imwe mu radio ni wacu mu Burundi ariko kandi ndagushimire cyane wowe wakurikiranye kino gihano cyacu wihanganye ariko kandi shimire cyane Scott Professional Big Rasta saluti wawe ariko kandi saluti kuri wewe wakurikiranye kino biganiro exclusive bananye kurikirana ibiganiro vya Buja Hit TV nagahwane ati bye bye ciao kuri MIC wari kumwe na Isaac Classic jewe na Elvis ati ciao piga lucky